Mukanyamuneza kenshi aho ari ku kibuga cy'ubuhinga Centre Technique National CTN mu Funyafunyo aho kuri uyu wa gatandatu Myandagaro hariko arabera urukino rwa gicuti rwahuje umurwi uheruka kwegukana igikombe cyo mu ciciro ca mbere mu mwaka w'inkino uheze Vitalo hamwe na Bumamuru umurwi wo mu ntara ya Cibitoke. Urukino rukaba rwatanguye igihe cy'isaha 4:44. Icagaragaye nuko mu gice ca mbere Vitalo yatanguje urutonde rutarimwo abakinyi ngenderwako aho igihe ca mbere carangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi. Igihe ca kabiri cazananye uwundi muvuduko udasanzwe ku mpande zose aho umugwi wa Vitalo watanguje urutonde rushasha kuva mw'igori. Ibyabahiriye cyane aho ku munota wa 65 na 71 Dieu merci na Claude Wakenge bashizemwo ibitsindo bibiri by'uwo murwi. Ku munota wa 74 Dieu Tombo Bangala yashizemwo igitsindo ca mbere ca Bumamuru mu gihe ku munota wa 77 abakinyi ba Vitalo wa Sili Claude na Yakubu batahuje neza gutyo birangira bitsinze ibyatumye iyo mirwi yose inganya ibitsindo bibiri ku bindi. Umumenyereza Gustave Niyonkuru wa Bumamuru imbere y'abanditsi n'abamenyesha makuru yatuyagiye byinshi ni mutege yompi. Niyonkuru Gustave umumenyereza umugwi wa Bumamuru Football Club, muriko muriga muriko muramenyereza inkino za kivandimwe ugerageje kuraba aho wasanze umugwi naho mugeze urugero muriko rurabashimisha. Aho nawe usanze novuga ko ari umugwi twubatse gushasha kuko cyambere twakoze cyari cyo kurondera abakinyi kubegeranya n'abakinyi twagiye turatora hirya no hino bisigura ko bifata umwanya munini kugira batangure kumenya ariko kubganje uko biriko biragenda nibaza ko urugero ndiko ndagwishimira. Urugero abakinyi bariko uravye aho mwatanguriye naho mugeze biratanga icizere cyuko equipe ya Bumamuru ishobora kuniganira ibikombe n'iyindi mirimo. Nkuko nabibwiye mugenzi wanyu navuze na Magarang Boys yo mu mwaka weze igikoro kigitangura saison yashaye igikombe none kubera ikigiye nto cifuza. Ariko ugerageje kuraba Bumamuru imyaka 4 novuga yuko bagize saison sportive nziza ibikombe bigera kuri 3 uretse sezirangiye batitwaye neza. Mushobora kuba muri ko mukora kuri target yo gusubiza Bumamuru kuri gwa rugero nyene warusanzwe uriko ko tubona abanyatwito kumengo nabantu bakunda ibikombe cyane. Nibaza ko nyamba barandondera ico bandondereye nanje nzogerageza ibishoboka kugira ndaho munezero bahoranye miyo myaka iniheze ndababibagiza umubabaro wa sezi heze. Tugaruke mu rukino nyezina ushoboye kugabana equipe igiye guserukira undi mu nkino za CAF Champions League, ugerageje kuraba urugero rwa equipe mwariko murakina nk'umwe wamenyereza ubona yuko bamaze umwanya munini ya muri coaching equipe yigenzi yawo mwariko murakina hari cizere mu nkino nyafrika bagiye kuba bariko barakina. Oya equipe ya Vitalo ifite ntaco sinovuga ko yari equipe mbi ahubwo nibaza ko umwanya baronse yo kwitegura babanye muto ariko novuga ko indani ama element ari mu meza ariko ntibaramenyerana nibaza ko ariko gahazi bagiye kugira ariko ntabwo yari equipe mbi. Kugira umumenyereza ashike kwihangiro bivana na Clement de Travail bari karakorana na staff technique yiwe ndetse n'uburongozi. Gustave Niyonkuru asaba ko uburongozi bwa Bumamuru akanya championnat yimirije gutangura. Nibaza gushika ku mwanya ntidoga ko baramba hafi barandonsa ibyo nkeneye uduhazi nitubura ariko baragereza kudukosora. Icyo ndabasaba no kumba hafi gusa bambazana ibiki bikenewe nibiki twokongera ko kugira tubishike ko ibindi navyo nibaza ko ubuhinga ari bwo bwubaka umugwi. Abakinyi mwasomye mwararangije cyane abandi bakinyi twiteze kuzobona muri Bumamuru. Gushika ku mwanya twasa n'abari barahejeje ariko igenda ry'umukinyi yitwa Ali Valente ari amataka do point nibaza ko zoba ryaradusizemo imvune gato turacifunze n'amataka do point bakurugero gwiwe turacyagerageza muhungu mubona muri Uganda City aracyari muto mbamara kagerageza cyo kubwanja nkini match zibiri nziza yarakinyi match ya Rukinzo yakinye neza ni match aragerageze nivuga ko twoguma turonka imatch amikonyinshi yote bakamenyera akaja ku rwego rukina mu Premier Division. Umwe mu bakunzi ba Vitalo akunze kwiyita Mama Vitalo nawe nyene hari ico yadushikirije. Ndakubwira ikintu kimwe ubu unye Vitalo sijya ijya Vitalo ya kera nubu unye ubu Vitalo dufise ni Vitalo ikomeye ijya ya kera ntabwo yari ikomeye
ubu irakomeye ekipe yiwacu irakomeye kandi ekipe yiwacu turiyemera cyane abakinyi turabemera ijana ku ijana ntabwo babwari kandi je nzogenda nzi ko nzogaruka ndayuzanye 3 points je ndababwishije ukuri abantu bakunda umupira w'amaguru ngaha mu Burundi ntumuvuge yuko ngo kandi ingorane dufise abarundi ngayi wacu barabora Vitaro igiye gukina hanze ntabwo ari Vitaro numugwi serukira gihugu ni gihugu niyo gigiye gukina ntabwo ari Vitaro ico ndakibabwiye mu basohora bibiyumvira mu bwenge bw'iwabo no mu mitima yiwabo aha dukiye gukina ntabwo ari Vitaro ni ekipe gusa Vitaro ivuye nga gukina kugenda gukina Yanga muri Yanga ni gihugu kigiye gukina muri Tanzania ndababwiye abafana bose bakunda umupira w'amaguru muzore mushigikira Vitaro mube Bumamuru mube Interstar mube Rukinzo mube imigwi yose mugishigikire Vitaro kubera ni gihugu kigiye gukina muri Tanzania ntabwo ari Vitaro. Tubibutse ko Vitaro izohura na Young Africans ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Nyandagaro mu rutonde rw'inkino z'imigwi yabaye ya mbere wayo CAF Champions League urukino tekanizwe kubera mu gihugu ca Tanzania.